ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Jewe umumana canke umusongore Patrice Ntāfátiro ndi niteka ntangere ryo kuguha ikaze ngo uze twige kandi twigishanye ikirundicabarundi kumbonesha kure yo kugisenge bumenye citwa la toile mu gifaransa ukagisanga kw'ikoma rya YouTube. Uko ndabivuze nitwa Patrice Ntāfátiro, mvuka mu muryango w'abamana canke abasongore bo ku mutumba Muremera muri komine Giheta umwami n'abagabo mu ntara ya Gitega mu Burundi. Uretse gukunda no guserukira imico kama mu barundi bo kwishwi arico kandi citwa diaspora mu gifaransa, ndubatse ndise w'abana bane, buntu, bumwe, bonwa na barwa. Iki kiganiro kikaba n'icigwa c'ikirundicabarundi uzozora kironka kabiri ku ndwi. None muri iki cigwa uzokwiga iki? Mu yandi majambo uzohigira iki? Ndamaze kubona abantu benshi batanguye kwigisha ikirundi ku gisenge bumenyi. Nanje ngira niyunge n'abandi ngo nterere. Mugabo jewe uko nje kubikora ni kindi kuko ndumuronzi mu kirundi c'abarundi. Ica mbere uzokwigira ku muronzi ari we jewe, ubwa mbere na kahise, histoire canke history. Ubwa kabiri n'amayagwa, literature canke literature. Ubwa gatatu n'imigenzo canke coutume, customs. Ubwa kane n'imyuga, métier canke trades. Ubwa gatanu ndanga ntara, geography. Ubwa gatandatu n'indimburo, grammaire canke grammar. Ubwindwi n'ubumenyi bundi canke science ou sciences. Ubwo munani n'ugukundisha Burundi, patriotisme. Ubwo icenda n'ugusoma no kwandika, écriture et lecture, reading and readings. Ubwa mbere rero akahise. Kuvyerekeye akahise nzogerageza mvuge ivyo utarumenyereye, kuko intwaro zagiye zirakurakuranwa mu Burundi zarimye abarundi ukuri. Akarorero ni ibendera ry'u Burundi, inyenyeri imwe iri hasi, zibiri zikaba hejuru. N'imicombero yabihinduye igituma uzobimenyera ngaha. Ubwa kabiri amayagwa. Kuvyerekeye amayagwa tuzokwiga turuhe. Tuzokwiga amazina, ijambo rya gishinga ntahe, ibitito n'imigani, imvyino, indirimbo, ivyese, urukato, utujajuro twa ina mujandi, utujajuro twa ina runyonga, utujajuro twa samandari n'utujajuro dusanzwe. Ubwa gatatu imigenzo. Kuvyerekeye imigenzo tuzokwiga igituma abarundi babika amazi y'Imana n'igituma c'imiziri imwe. Tuzovuga akamaro k'inkwano nuko ari ikintu kibwiriza gukingirwa. Ubwa kane imyuga. Kubw'imyuga tuzokwiga umwuga w'ukurima n'ingene bahinda ikibiri, umwuga w'abacuzi, abegetsi, abahigi, abatimbo kama n'ibindi. Ubwa gatanu tuzokwiga indangantara. Muri ivyo vyigwa tuzokwiga amazina y'intara n'igituma bahise uko. Buragane bahise uko kubera iki? Bututsi bahise bututsi kubera iki? Bugesera bahise bugesera kubera iki? Buyenzi bahise buyenzi kubera iki? Buyogoma bahise buyogoma kubera iki? Bweru bahise bweru kubera iki? Imbo bahise imbo kubera iki? Kirimiro bahise kirimiro kubera iki? Kumoso bahise kumoso kubera iki? Mugamba bahise mu mugamba kubera iki? Mumigwa bahise mumigwa kubera iki? Aha navuze intara kama, tuzoza turavuga n'intara Butara, novuga Gitega, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bujumbura y'imihana na Bujumbura y'igisagara, Bururi, Rumonge, Rutana, Karusi n'ahandi hose ntarinze kudondagura hose ntarinze kumara. Mugabo naho nyine tuzohiga. Tumaze kuvuga izo ntara tuzoja ku makomine nayo. Giheta umwami n'abagabo ni kubera iki yitwa Giheta, kandi mu Burundi ntihari Giheta gusa hamwe. None kubera iki hariho Giheta umwami n'abagabo co mu Giheta Igitega, hakaba kandi Giheta y'Ingozi.
ugasanga tuzoja no ku mitumba jewe namuka ku mutumba Muremera hariho kumuremera mu gihe tagiye tumwami n'abagabo hariho kandi kumuremera Ingozi hariho kandi kumuremera mu Rumonge none ni kubera iki aho kumuremera bahise kumuremera mwiteka mu Kabanga ni kubera iki bahise gutyo ivyo tuzovyiga vyose ubwa gatandatu tuzokwiga indimburo mu vyigwa vy'indimburo tuzokwiga inyubako y'amajambo nk'ubu indimburo ni izina rigobotowe muri vuga kurimba kurimba rikavuga guharura kwitegereza tuzokwiga amajambo amazina ingereka insigarira zina tuzohadikiriza amavuga tuzokwiga imivugire imyanya y'amavuga n'ibindi byinshi ntovugira ngaho ubu gusa ndiko ndagushikiriza ivyo tuzobona muri kino kiganiro no muri ibi vyigwa ubwindwi tuzokwiga ubumenyi bundi muri ivyo biganiro tuzokwiga ubumenyi bundi ukeneye kumenya mu Kirundi aha novuga nk'amazina y'abakinyi b'urukino rw'umupira w'amaguru mu Kirundi football ingene internet yitwa mu Kirundi ingene umutima ukora fonctionnement du cœur urutsi nita système nerveux fonctionnement de la foudre ingene inkuba ikora n'ibindi ubwo umunani tuzokwiga ugukundisha Burundi aha tuzokwiga indirimbo nkuru nka Burundi bwacu tuzokwiga sagamba gwa Leonce Ngabo tuzokwiga indirimbo Burundi buhire yo kwa Bosco Base nibizi tuzokwiga indirimbo za Rarijo ahavuga Burundi Rarijo n'iyinzi tuzovuga indirimbo za Kidumu Kibido tuzokwiga indirimbo za ba Bernice n'abandi bose bigishije ibintu bishobora gutuma dukunda Burundi ubw'icenda tuzokwiga ugusoma no kwandika naho iki gice arico gihereje nico nzohera kuko intango n'ugusoma no kwandika aha tuzokwiga amajwi y'ikirundi n'ingene asomwa aha niho tuzokwigira ubwatuzo kandi buke abo tuzojana bose bazogenda buke kandi bamenye gusoma no kwandika kandi batura hajya ku isi ni magiriranire kandi n'Imana tuyisenga ngo tuje mu ijuru nanje ndagusavye ibikurikira naho nyene nta gahato ubwa mbere nufyonda aho handitse sabone bikavuga mu Kirundi kwiyandikisha uhafyonze nuko zina munsi nzabikanije ikiganiro uzoca kironka nta gahato kariko wumvise ubikeneye wumvise ibiganiro ico bikumariye uzoheza uhafyonde wongere ubisangize n'abandi jewe turatandukanye n'abandi bavuga ngo ubwiriza kubikora jewe uzobikora kubera wumva ubishaka ubwa kabiri nufyonde kugakengera ngo uzoca umenyeshwa umunsi nigishije wose ucuronka ikiganiro ubwa gatatu birabe no ngaha uzonyandikira hakurikira icabarundi akabehe gmail.com ndasubiramwo icabarundi akabehe gmail.com aha rero uzobushaka ubwa mbere na mbere kunterera ubumenyi kuko hari ico wumvise ntavuze neza canke ntashikirije neza ukagomba kunyunganira ubwa kabiri uzobugomba kunterera uburyo kuko ndakenera banterera intege ngo nonokegwe no kubandanya ivyo nkora neza ubwa gatatu kuzoba ari kubaza ibibazo mugabe ikibazo cose mbajijwe nzocishura mu ndwi yose ubonye ndwi igomba irengane urazonyibutsa yari Ntāfátiro Patrice ndagusezeye nguhezagira nturakagira impundu n'impuzu urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryopfupfa haza urakagira ibanga nibangu bangira mwimbuto hanyuma ya vyose uragakunda Ikirundi Uburundi n'abarundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde Kirundi cirunde ku kirundo cazo.